ndongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane muri aka kanya kubona nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo tubandanye kwakira ubutumwa bwiza buciye muri groupe Bamaso. Rero turakomeje n'inyigisho twatanguye zivuga ngo ivyahindutse umwami Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, ivyahindutse mu isezerano risha. Rero hamwe n'ivyo rero turacari kuri ca cigisho, ndagira ngo uyu munsi nongere gusubiza ibisubizo. Hari umupfasoni yabajije ikibazo kandi ntabwo yibarije wenyene, yabarije abantu benshi bafise ibibazo byinshi mu mutima. Rero ikibazo yabajije kiravuga ngo mbega umuntu yubahirije isabato hari icaha yoba akoze? Ico kibazo nico yabajije. Yabajije ngo mbega umuntu yubahirije isabato hari icaha yoba akoze? Mwene data, ndaguhaye kaze kugira ngo mu gutegera no mu kwakira igisubizo kuri ico kibazo. Kaze tugira ngo tubanze dusenga Imana, tubandanye n'iri jambo ry'Imana. Data mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, ndagushimiye yuko wongeye kutugirira neza muri aka kanya kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. Urakoze mwami kubwa bene data bakurikirana ibi biganiro. Mwami Imana, ukomeze kubana n'ishengero ryawe. Ndagushimiye mwami kongeye kungirira neza. Ubane nanje iri jambo ryawe mwami tugiye gusangira na bene data. Ndarisabiye mwe yera, abavyumva bose bahezagirwe. Ndabigushimiye, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Mwene data, imbere yuko dukomeza inyigisho n'ibindi bigabane twavuze, ni vyiza yuko tubanza gufasha imitima ikeneye gutabagwa. Ni vyiza yuko dutanga ibisubizo kugira ngo bene data bafashwe. Ico tubereyeho no kugira ngo dufashe bene data, kuko tugomba kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buvugwe imbere yuko umuhero w'isi ushika. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kuvugwa imbere yuko inzamba yakabanga ivuga, kugira ngo bene data batabagwe, bene data babone ibisubizo. Rero iki kibazo kiravuga ngo mbega umuntu abandanije kubahiriza isabato hari igicumuro yoba akoze? Inyishu turi butange turayikura mu ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo dusome mu cete Paulo yandikiye Abigalatiya igihimba ca 3, dusome duhereye ku murongo w'icenda. Umurongo w'icenda urerekana igisubizo, n'umurongo w'icumi turahabonamwo igisubizo. Rero ndagira ngo dusome iyo mirongo ibiri hanyuma duce tubandanya no gutanga igisubizo. Abigalatiya igihimba ca 3 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Abishimira ibikorwa by'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe byose mu gitabo c'ivyagezwe ngo avyitondere. Imana ihabwa icubahiro cane. Hano turabonye imirongo ibiri. Umurongo wa mbere wabanje kuvuga kubizera, umurongo wa kabiri utubwiye kubatizera. Rero imbere yuko twishura ico kibazo, ndagira ngo nkubwire iyi migwi ibiri. Umugwi wa mbere ni umugwi w'abishimira ukwizera yuko bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Imana ishimwe cyane. Abizera, uwo ni umugwi w'abakristo, uwo ni umugwi w'abizera Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, uwo ni umugwi w'abizera Yesu Kristo bakizera amaraso yiwe atuviriye ku musaraba i Kalvari Golgota. Uwo ni wo mugwi wa mbere turiko turavuga. Umugwi wa kabiri rero, umugwi wa kabiri nawe uravuga ngo abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo. Mwene data, wewe rero wabajije ico kibazo kivuga ngo mbega umuntu hamwe yobandanya yubahiriza isabato hari icaha yoba akoze? Umva inyishu n'igisubizo nibi ngo abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo. Abishimira, iri jambo abishimira
rivuye mu ijambo rivuga ngo abashira mu ngiro, abashaka kuvuga yuko bazorinda kubikora babikurikije uko vyanditswe bose bari n'umuvumo. Uko niko Bibiliya ivuga. Iravuze ngo abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo. Iyo bavuze bose, bavuze abanyamahanga, bavuze n'Abisirayeli aribo Bayuda, aribo Baheburayo, bavuze n'Abagiriki, bavuze abagabo n'abagore, bavuze abatama n'abatamakazi. Umuntu wese avuga yuko azojanwa mu ijuru ari uko ashikije amabwirizwa, ashikije ibwirizwa runaka. Ati ntarishikije, ati nta kindi ngomba gukora, ntegerezwa kwicara canke nkaryama canke nkaramvya canke nkatekana nkanuma kugira ngo iki cagezwe ndagisozere. Kandi ukavuga uti ku munsi nawo uza w'indwiza nzosubira kandi nicare niteguye. Abantu benshi bahengera kuri uwo munsi w'isabato, bagaharurira iminota ku rushinge kugira ngo baharure, babona saa 10 zirageze, aho ni kuri vanderedi ku mugoroba, bagacamenya yuko batangura gukemura ibibazo byose bakabirangiza, hakaza kugera 12 bamaze guharura neza, bagaharurira neza ibintu byose ku ntoke, maze ibintu byose bakaba babicuye, bakaba bamaze kwitegura. Hariho abaca barara bambaye kugira ngo n'impuzu ntize zibagore, kugira ngo birirwe barazishaka. Hariho abarara batetse kugira ngo ntibize bibagore kurondera utwo kurya. Hariho abantu benshi barara bakubuye kugira ngo uwo munsi niwagera ntibaze bagore ngo bakubure. Hariho abantu benshi baca babandanya bakabandanya n'ibintu byinshi, mbere bamwe bakavuga bati umaze kubahiriza isabato ucumenya yuko ubaye umwadventiste, utegereza kumenya yuko utarya inyama, kandi utegereza kumenya yuko utarya ingurube. Murazi yuko ingurube iri mu byo abayuda badashobora kurya. Urazi ko ingurube iri mu bintu badashobora kurya. Ubwo rero bagaca babandanya, ivyo byose bigaca bigenda bakabikurikirana, bagaharura. Igituma hano iri jambo ry'Imana rivuze ngo abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, ni kubera yuko baharura iminota, bagaharura amasaha, bagaharura iminsi, wa munsi wagera bakamenya yuko binjiye muri vya bindi. Abo rero baba ariko baravyishimira, baba ariko barizera yuko arivyo bizobajana mu ijoro. Hanyuma rero bahengera 12 zirageze ku isabato z'umugoroba, isabato iheze, bagaca batangura gusubira mu buzima busanzwe. Ndagira ngo nkugire yuko iri jambo ry'Imana rirakomeza rivuga ngo kuko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe vyose mu gitabo c'ivyagezwe. Ngo azobavumwe umuntu wese adashishikara ivyagezwe vyose, azobavumwe. Mwene data wabajije uti mbega hamwe yo kubariza isabato ariko ibindi byose bimwe vy'613 no kuvuga ngo 612 akubahiriza iyo sabato, ariko bijya bindi byose naho yoshaka gasanga yihenze ngo nta kibazo, ariko akuremo iyo sabato gusa. Wabajije ati mbega hari icaha yo bakoze? Iyo aramutse abishira mu ngiro, iyo aramutse agomba kubishishikarira, iyo aramutse agomba kubikora, ategerezwa kumva neza yuko aca abandanya vyose, aca bishishikara vyose. Aho rero inyishu no guha niyi mwene data, nuko abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo. Kubera iki none uwo muntu aruhuka atoshobora kuruhuka niyo yindi misi yose? Kubera iki atoruhuka niyo yindi misi yose? Canke kubera iki yahisemwo umunsi umwe, uwo munsi kandi akaba ari wahisemwo? Ngo nuko rero uwo munsi ari wo abonye ko ari wo yahisemwo. Ndagira ngo rero mwene data wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umurongo wa 11 haravuga ngo biraseruka yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Uyu ni Paulo intumwa yarungitswe kuvuga ubutumwa mu banyamahanga, yarasuzumye ararimbura kugeza n'igihe yanavyanditse abihawe n'umwami Yesu. Umwami Yesu aramugira ati yandika ivyo, aravyandika, avyandikira ishengero ry'Imana. Arabwira ati biraseruka yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana. Woshobora kubigerageza,
woshobora gukora uko ushoboye kose, ariko ntabwo ushobora gutsindanishirizwa n'ibyagezwe, kuko nta muntu buntu wo mu bariho ashobora kunezera Imana biturutse ku mirimo akoze, biturutse ku kuntu yiyirije ubusa, yisonzesheje, yitubitse umukanda, yemeye kwibabaza no kwinaniza kugira ngo ashobore kunezera Imana. Biraseruka ko ata muntu n'umwe wo mu bariho abishobora. None rero mwene data, nshuti y'umusaraba, umviriza ibindi bikubiye muri ayo majambo y'ibijanye n'isabato. Abigaratiya igihimba ca 4 umurongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo, ariko none ko mwamenye Imana, cane cane ko mwamenywe nayo, ni iki catumye musubira inyuma mugahindukirira ibya mbere vya goyigoyi bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha, muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka, munteye akoba yuko kumbure ibyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. Muriko muraziririza iminsi, muriko muraziririza amezi, muriko muraziririza ibihe, muriko muraziririza imyaka, munteye akoba, muriko murantera akoba. Jambo ry'Imana riko ravuga ngo munteye akoba. Pawulo aravuga ngo munteye akoba kubera yuko muriko murasubira inyuma mu byagoyigoye, kuko iyi minsi Pawulo yarayitevyeko cane, yarayisobanuye, arayisubiramwo. Natwe hano uno munsi turiko turavuga, turiko turasemerera, ariko none hiri jambo ry'Imana riravuze ngo munteye akoba, muziririza iminsi. Iyo minsi bavuze niyo minsi nyene wumva abantu batsibiyeko, n'amezi, hariho n'amezi batsibiyeko, n'ibihe ndetse n'imyaka baratsibye, baziririza iminsi. Umuntu wese aziririza iminsi azobona ibara, kuko wa muvuma azovumwa, kuko uriko uraziririza umunsi hari wundi munsi wibagiye, kuko iminsi myeranda mu isezerano rya kera ntabwo yari isabato gusa. Iminsi mu isezerano rya kera ntabwo ari isabato gusa, hariho iminsi mikuru. Iyo minsi mikuru utegeza kuyubahiriza. Iyo rero ubahirije isabato gusa uba ubaye indyarya, kuko hari iyindi minsi mikuru bawicariye, iminsi mikuru y'imitsima itambiwe, iminsi mikuru y'insago, iminsi mikuru y'inzamba, iminsi mikuru ya Pentekote, iminsi mikuru y'insago, iminsi mikuru y'impongano. Iyo minsi mikuru kubera icyo utayubahiriza uri kurabesha ukavuga yuko ubahirije isabato yonyene. Kubera iki uri kurabesha ukubahiriza isabato gusa? Rero ubwo n'uburyarya. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese yiremeka iwo mutwaro wo kubahiriza amategeko ngo ari n'umuvumo, kuko umuntu wese ashishikarira gukora ibyagezwe ntabishitse yarabisezeranye, uwo ngo ari n'umuvumo. Mwene data, umviriza ico abikorosayi bandikiwe. Abikorosayi igihimba ca 2 umurongo n'uwa 16 haravuga ngo, nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa, canke mu by'iminsi mikuru, canke mu by'ukwezi kubonetse, canke mu by'isabato. Ivyo vyari igitutu c'ivyari birariye kuzoza, ariko umutumba ubwawo n'uwa Kristo. Mwene data, ntihakagire umuntu aguhinyura. Iyo uriko uravuga ati iminsi yose irangana, ntihakagire umuntu aguhinyura. Iyo ariko aravuga ati amezi yose arangana, ntihakagire umuntu aguhinyura. Uriko urinjira mu kuyoborwa na mpwemu yera, ukumva yuko ibintu byose wumva yuko wacunguwe n'Umwami Yesu, ntihakagire uguhinyura, kuko biriya vya kera cari gitutu. Bibiliya mu isezerano rya kera, isezerano rya kera cari gitutu, cari gitutu cy'uwarari kwaraza, cari gitutu ca Yesu Kristo yararimo araza buke buke, aza kugeza igihe ibyagazo byatanguye kuza kugira ngo bibe umurezi arera ishengero ry'Abisirayeli guhera mu bugaragwa kugeza mu gihugu c'i Kanani. Ibyagezwe yari umurezi yarera abana kugira ngo nyenebo niyaza baheze baze bahabwa ukwidegemvya, nyenebo niyaza baze bahabwa ukwidegemvya. Imana ishimwe cane. Rero nyenebo yaraje, Yesu Kristo niwe nyenevyo, niwe segaba. Yaraje maze adukura kuri wa mwenda no kuri wa muvumo. Imana ishimwe cane. Yesu Kristo yaraje atugobotora muri uwo muvumo. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro cane. Abigaratiya igihimba ca 3 umurongo wa 24
haravuga ngo uko niko ibyagezwe byatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo ngo dutsindanishirizwe no kwizera. Haleluya! Ibyagezwe byatubereye umurezi, ibyagezwe byatubereye umurezi aturera adushikiriza Kristo. None nanje ngira ngo nkubaze ko twashikirijwe segaba, ko ibyagezwe byari umurezi, ibyagezweho byatureze bikadushikiriza Kristo. None Kristo ko yamaze kudushikamwo, tukamaze kumwakira, abamwakiriye bose ko yabahaye gucika abana b'Imana, ari bo bizeye izina ryiwe, tukaba twaramaze gucika abana b'Imana. Ni gute twasubira gusubira kuri wa murezi yaturera kera, ariko ubu tuza twaramaze kubona databuja we nyawe, databuja mukuru? Umviriza uwo databuja wari we. Abigaratiya igihimba ca 5 umurongo wa 1. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa itonto n'ubuja. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Kristo yaramaze kutugobotora, yatugobotoye mu buja bw'ibyaha, yatugobotoye mu buja bw'ibyagezwe, yatugobotoye muri bwa buja bwa wa wundi yaturera, aramutugobotoramwo. Yesu adushira mu mwidegemvyo. Mwene data, Yesu yaraducunguye. Rero tukigera ngaha ndagira ngo mbacire umugani w'umucunguzi. Haleluya! Mutega amatwi mwumvirize uyu mugani ku bantu bishimira ibyagezwe, ku bantu bumva bacunguwe ariko bakavuga batoya bati twebwe tuzoguma twihambirira ku mabwirizwa no ku mategeko, tuzoguma twihambirira ku byo batubariye bya kera bya Mose, tuzoguma twihambira ati ni ngombwa tuzoshike mu ijuru ari uko dushikanywe n'ingufu zacu, ni twebwe tuzokura hasi tugakora hasi kubura hejuru, maze duhemuke dushikanywe mu ijuru n'ibikorwa byacu. Ndagira ngo mbacire umugani. Uwo mugani rero mukurikirane. Uyu mugani rero uteye gutya: hari igihugu, ico gihugu kikaba cari gifise umwami. Hanyuma muri ico gihe kandi hariho igihugu kirimwo umugabo yitwa Ngoragoze. Hanyuma uwo mugabo yitwa Ngoragoze akaba yari afise umwana yitwa Ntabarirwa. Haragera igihe rero muri urwo rugo rw'uwo mugabo yitwa Ngoragoze hatera amapfa muri ico gihugu, hatera inzara, hatera ubukene, urwo rugo rurakena, haba amapfa adasanzwe. Umwana yitwa Ntabarirwa rero aca abwira se ati jewe ndagomba ngende gupagasa, atahanu jewe singisubira kuhaba, ndahavuye ndahataye. Aragenda, umwana yitwa Ntabarirwa aragenda, aromoka aragenda. Nuko amaze kugenda, haragera igihe rero agenda asabiririza, agenda akorera abantu, ahigisha aho yoba naho yorara. Haragera igihe rero uwo mwana yitwa Ntabarirwa ashika ibwami kwa wa mwami nababwira. Uwo mwami yari umutunzi cyane. Hanyuma ashikiwe, amaze gushikiwe aramukorera. Amaze kumukorera kugeza igihe uwo mwana aramererwa neza, aratekana, atekanirwa, eka nawe aba umucangero, ndetse aba umuntu akomeye cyane, ndetse arubahika, aratunga, aramererwa neza, yibagira bwa bukene bw'iwabo, ntiyabacibuka se wiwe Ngoragoze, ntiyabacibuka umuryango wiwe. Igihe carageze, abantu babwira wa mugabo ise wa Ntabarirwa, baramubwira bati twaramenye iyo umwana wawe yaroye, kubera ko yamaze igihe amurondera, yamaze imyaka myinshi amushaka. Ise wiwe yaramaze igihe kinini amushaka, aramurondera hirya no hino, aratuma arabaririkiza mu bihugu, arabaririkiza hehe hose yari yarahebuye. Hanyuma baramubwira bati rero umwana wawe twumvise yari. Arababwira atari hehe. Baramubwira bati umwana wawe Ntabarirwa akorera umwami, yarabaye umutoni, yarabaye umuntu akomeye, asigaye ari nyakubahwa. Hanyuma rero wa mugabo Ngoragoze ariyumvira ati mbega nokora iki kugira ngo umwana wanje agaruke? Ati umwana wanje yemwe, ati umwana wanje atazohava apfira ibwami, ati umwana wanje azohava apfira ibwami. Baramubwira bati hariya kugira ngo aveyo nuko ugomba gutwara ibintu by'imari ukamucungura, urondera ibintu byinshi utware, hanyuma ubishikirize, ubigemurire uwo mwami, uheze ugende usabe umwana wawe Ntabarirwa
bamuguhe, atariko ntitwizera yuko uzomuhabwa. Ati rero rondera ibintu by'akamaro, urondera ibintu by'agaciro. Nuko rero aca aragenda afata amahembe y'inzovu. Amahembe y'inzovu yari mari ikomeye cyane muri ico gihe ndetse no muri ico gihugu, kandi umwami yarakunda amahembe y'inzovu. Hanyuma rero wa mugabo ise wa Ntabarirwa afata amahembe y'inzovu arayikorera, aragenda aja ibwami. Ibwami agezeyo ashikira ku bateramyi ba mbere, ku bacungereye umutekano, aravugira ati jewe nzanywe no kugira ngo nsabe umwana wanje bamumpe, umwana wanje Ntabarirwa. Nuko rero baramwugururira, acaja ku mugwi ugira kabiri w'abateramyi bateramiye ibwami. Murazi ko udashobora gushoka winjira. Hanyuma umugwi ugira kabiri baramubaza, ababwira ko akunda nyene, ati jewe inje gucungura umwana wanje yitwa Ntabarirwa, ati narumvise yuko aba ngaha ibwami. Baramubwira bati we nta burenganzira ufise bwo kwinjira ngaha. Bati reka dutume intumwa twumve iheze ishobore gushika ice ku bateramyi bagira gatatu bateramiye ururembo rw'ibwami. Hanyuma rero baheze bagende batume ko Ntabarirwa aze, hanyuma arabe yuko yoba yo kumenya. Baragenda batuma intumwa, intumwa irinjira ibwami, iragenda ibwira Ntabarirwa ati so ari hanze ariko arakurondera. Nuko rero Ntabarirwa arasohoka araza ahura na se. Nuko ise aramubwira ati mwana wanje, ati ndagomba yuko ngucungura, nazanye amahembe y'inzovu, ati iyi ni mari ikomeye kandi umwami arayakira. Ati rero ndashaka kugira ngo uyu munsi ndagutahane, ati kuko narumvise yuko ngaha iyo ubaye umutoni ku mwami, ati iyo umwami apfuye, ati ni wowe ubanza munsi imbere yuko bamuhamba. Ati rero none wowe rero, ati urashobora kuzohava ari wewe utangurira umwami guhambwa, kati kandi bakazoguhamba ukanura kugira ngo baguhambe munsi y'umwami niyatanga. Nuko rero Ntabarirwa aramuhakanira, amwitegereza, aramubwira atenda bazamvunja ntazo ngifise. Atera abatubona n'inda n'indesho, wewe atubona wewe woncungura, wewe ubona dusa. Aramukengera, aramusuzugura, aramubwira ngo ubona jewe n'abankisubira hariya ngo uko hari, ngo ubona jewe n'abankiba ngo hariya ngo mucaro, ngo hariya mucaro, ngo ubona n'abankibayo, ngo ntibishoboka, ngo jewe sinabankibayo. Nuko rero ise aramubwira ati mwana wanje, ateraba, ati narumvise yuko ngaha mu mategeko y'ubwami iyo umwami atanze, ati umutonye kuwa mbere, ati niwe baca babanza kubanza munsi yiwe, hanyuma nabo bakamushira hejuru. Ati kandi rero mwana wanje bazohava baguhambukanura, ati none reka ngusabe uze tujane, uze dusubirane inyuma. Ntabarirwa ahubwo ntiyabaye akimwumviriza, aramubwira ati ahubwo genda, ati genda wenga, ati ngaha ati ntuzosubire no kuhagaruka, ati genda. Ise wiwe mu gusezera yabwiye umwana wiwe Ntabarirwa, aramubwira ati urabona amahembe mwananje, ati aya mahembe niyo narinje kugucunguza. Ati none rero, ati ngira ngo ngende ndayashinge kuri uriya musozi hariya hakurya ku gasozi karekare, ati ndayashingeho, nimara kuyashingaho ukazobona bigushikiye, ukazobona mu byo navuze hari bikubayeko, uze wibuke, ati uzoraba aya mahembe ngiye kuyashinga kuri uriya musozi, ati uzohite wibuka yuko ari ikimenyetso cyuko iso wawe yari yaraje kugucungura. Nuko rero umwana aramubwira ati twarutamena, ati byo kura ngaho mwibuke yakora sivuga ngo msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi, haleluya, msalaba wa Yesu Kalvari, msalaba umeniokoa dhambi, haleluya. Nuko rero mwene data wibuke wumve uko byagenze. Nuko rero ise arataha, amaze kugenda afata ya mahembe ayashinga hariya ku gasozi. Hanyuma igihe carageze, umwami koko inkuru ibimpamo, umwami atangura kurwara, baratangaza ibwami bati umwami yagwaye, umwami yagwaye.
hanyuma ingwara irakomera, ingwara irabandanya, ingwara irakomeza kugeza igihe umwami yageze ku mfiro. Hanyuma rero baravuga bati ubwo rero umwami agiye gutanga, muracunga murabe umuntu umwami yatonesheje, umwami akunda, umwami amukorera, ati mumucunge ntabacike, ati kuko niwe azobanza munsi y'umwami mu rupfu, mu kuzimu niwe bazobanza guhamba, ati kandi mumucunge nibazomuhamba akanura. Nuko rero ico gihe kiragera, umwami ingwara irabandanya, iyi ngwara iramuhitana, umwami aratanga. Umwami amaze gutanga, inkuru ziratangazwa hose ngo umwami yatanze, umwami yatanze, bati umwami yatanze, bararika icunamo. Nuko rero hanyuma baca bakwakwanya kuvuga bati muraraba rero muri ba batoni biwe ninde ari bubanze munsi yiwe, ninde ari banze munsi yiwe. Nuko rero basanga ubufindo bwaguye kuri wa mwana wangoragoze, umwana yitwa Ntabarirwa, niwe baciye bafata babanza kumuhamba, bamubanje mu kuzimu, bamuhamba bona, bamuhamba kanura, hanyuma umwami baraheza bamuhamba hejuru. Yabanje munsi, Ntabarirwa yabanje munsi, ariko inkuru umwana isubira inyuma. Uyu Ntabarirwa yaravuze ijambo, aravuga ngo jewe, ngo dawe yari yarancunguye, ngo ntibishoboka, ngo dawe yari yarancunguye. Inkuru zirakwira hose ngo dawe yari yarancunguye. Ngo yagucunguye gute? Aravugira ngo hembere ngo nikimanyamenya, ngo heraba ngo nimuze ndabereke, ngo amahembe y'inzovu ngo yari yarazanye kuncunguza, ngo ngari yahari hakurya. Bati twereke. Abarabasohokana, arabatwara, abatwara ahantu, abereka agasozi karekare karekare hakurya. Ayo mahembe yari maremare, yari manini kandi yari meza. Ayo mahembe rero yari ayo gucungura Ntabarirwa. Ariko se we yari yasize arivuze, baramubwira bati none wewe ko izina n'iryo muntu witwa Ntabarirwa koko, kuki yaje kugucungura hanyuma agasiga atagutwaye, ugahakana washimye ubwami, washimye amaronko, washimye ubutunzi, washimye iminezero, washimye kwihimbarirwa n'iminezero yo mw'isi. None rero witwa Ntabarirwa koko, izina n'iryo muntu, nibaguhambe munsi y'umwami, nibaguhambe munsi, umwami aje hejuru. Nuko rero Ntabarirwa yapfuye aboroga ngo dawe yari yaraje kuncungura, dawe yari yaraje kuncungura. Nuko bamuhamba aboroga ngo dawe yari yarancunguye, ngo naho mumpambye dawe yari yarancunguye. Nuko rero Ntabarirwa nuno munsi aracaboroga muri uko kuzimu ngo dawe yari yarancunguye. Mwene data, uyu dawe, uyu se w'uyu Ntabarirwa agereranywa na data wa twese, ari we Yesu Kristo umwami wacu. Murazi yuko yitwa data w'ubushobozi, data ahoraho, umukamo w'amahoro. Murazi ko Yesu yitwa Imana y'ubushobozi. Rya jambo ry'Imana rivuga ngo uko umwana tuvukiye ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo azokwitwa igitangaza, ngo Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho. Mwene data, uyu data ari we Yesu Kristo yaraducunguye, yaragucunguye. None rero yaje gucungura abari mw'isi kugira ngo abagobotore mu maboko y'uyu mwansi, y'uyu mwami w'iyi si. Ajya amahembe agereranywa n'umusaraba w'i Karuvari Gorogota. Umwami Yesu yaducunguje amaraso y'igiciro kinini. Hanyuma rero kugira ngo agucungure nanje ncungure, tuze turokoke wa muriro wa Gehenomu. Kubera yuko igihe Yesu azozira guca urubanza, azobwira abanse kumwumvira ngo mviraho mwabakora ibiziramwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa murwanizi n'abamarayika biwe. Uyu muriro wa Gehenomu Satani azokwisasira abanyabyaha, azokwisasira abanse kumvira umucunguzi wabo. Yesu Kristo yaje kuducungura, atugobotore mu muvumo w'ibyaha, atugobotore mu muvumo w'ibyagazwe n'amategeko, ibyo tutashobora kwishoboza kunesha no gutsinda. Yesu Kristo yaje kutugobotora muri uwo muvumo w'ibyagezwe kugira ngo tuze turaganwe n'umwami Yesu ubugingo budashira. Rero wewe wumva yuko ivyagezwe ari byo bizogucungura, ukumva yuko isabato ari izogucungura, Bibiliya yamaze kubivuga neza ngo biraseruka neza yuko ata muntu acungurwa n'ibikorwa vyiwe. Biraseruka, biragaragara, nta muntu numwe, nta muntu numwe. Kubera ibwirizwa rimwe ryonyene uragihendako, ibwirizwa rimwe gusa uragihendako. Niyo sabato haraho wihenda
kuko hariho byinshi biri muri yo abakera bari barabwiye gukora abubu bigora kubishitsa. Rero hamwe n'ivyo bica bishakirwa ngo bandanye n'ibindi byose. Rero biraseruka ko atamuntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe. Rero mwene data we ibaza ngo uzokwicungura, ntabwo uzobishobora kwicungura. Umwami yaratanze, babanje munsi ntabarirwa. None nawe mwene data wumva uzobasha kugira inguvu n'imbaraga zo kugira ngo wikure muri uko kuzimu? Ntibizokunda niwakira umwami Yesu Kristo bigishoboka. Shetani niyamara gukatirwa agacigwa urubanza, azotabwa muri Gehenomu, azokwisasira abamukoreye. Mwibuke yuko Satani ari sesa nkuyoze. Satani ni sesa nkuyoze, buca akanya kagutwenga. Abazokwisasira azobabwira ngo narabahenze, ngo bimwe byose nababwira, ngo mwibaza yuko mwoshobora gutsindanishizwa n'ibikorwa byanyu, ngo mwari mwibaza ngo nivy'ukuri, ariko ni kuki mwagararije mukanka umucunguzi yaje kubapfira, yaje kubabambirwa, yabaguze amaraso y'igiciro kinini. None heraba mwaranse, muranka kumvira incungu y'ubugingo bwanyu yaje ivuye mu ijuru. Yesu Kristo yarabacunguye, muranka. Ati none nimuje munsi ndabisasire. Abandi abiyorose kugira ngo azabashinyagurire, bamwe bazobiyorosa abandi abisasire. Mwene data gira vuba wigobotore muri ubwo buriganya no muri ubwo buryarya no muri ubwo butamya bw'umurwanizi. Nuko rero mwene data ndagira ngo mbabwire nti nimugure Bibiliya muzisome. Umuntu adafise Bibiliya, wewe ufise telefone igugwa ibihumbi amajana, ukaba ufise telefone igugwa ibihumbi amajana, ukaba udafise telefone ariko ukaba udafise Bibiliya, aya majambo yose tuvuga buri munsi ukwiye kuzura yisomera. Ukwiye kuzura yisomera, kuko hari amajambo menshi tugenda dusubiramwo kugira ngo abantu bumve. Ariko yaba mwaza murasoma, muba mudufasha, muba mudushigikira, muba muhaguruka muti koko ivyo bintu ariko aravuga nivyo, ivyo bintu ariko aravuga nivyo. Nimugure Bibiliya, abayifise namwe nimugerageze kudufasha, musome Bibiliya. Yesu Kristo yaraje kuducungura, nimuze twakiriye incungu y'umwami Yesu Kristo, hanyuma amaraso yiwe atuhagire, maze Yesu niyaza tuze tujanwe mu bugingo budashira. Tugiye gusenga Imana. Kuri wewe wumvise iki gisubizo, ndagira ngo Yesu akugendere guhera uyu munsi wumve ko wacunguwe. Yesu yagucunguje amaraso y'igiciro kinini. Birashakirwa ngo umuhe umutima wawe, ntusubire gutwarwa n'amategeko n'amabwirizwa y'imisi canke y'amezi y'ibihe y'imyaka y'amabwirizwa, ahubwo niwakire mpwemu yera mu bugingo bwawe, urongorwa na mpwemu yera. Ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kubera yuko niwarongorwa na mpwemu w'Imana, ntabwo uzorinda guhatirwa ngo amabwirizwa canke amategeko, kuko ivyandikishijwe ikaramu biricisha, ariko ivyandikishijwe mpwemu bizana ubugingo budashira. Dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo Munyanazareti wadupfiriye ku musaraba Igorogota, ndagushimiye cyane yuko wambereye incungu y'ubugingo bwanje. Warancunguye Mwami, ndizeye kandi narabohotse. Mwami ndagushimira yuko wamaze gutanga ikiguzi ku bugingo bwanje. Uyu mwene data ndamushize mu biganza byawe, waramucunguye, waramubambiwe, waramuboneye ko amagorwa. Ndagusabye kugira ngo umugirire imbabazi n'ikigongwe. Data ndasengera abumvise inyishu n'ibisubizo, ndasengera abumvise umugani, ndasengera abumvise iri jambo ryawe bose, ubahe Mwami w'icubaro kukwakira, maze Mwami Yesu niwaza uzoshobore kubarokora, uzosange biteguye, ntibazapfire mu byaha, ntibazabahambwe munsi ngo Shetani aje hejuru, ntazobisasire. Ndasengera umuntu ariko arakira agakiza. Mwami ndasengera abantu bose bumve yuko bakiriye umwami Yesu, bumve yuko babohotse, maze amaraso yawe Yesu Kristo aboza buhagire. Urakoze Mwami, wakira umuntu wese ariko arihana, arimo araca bugufi, arimo arezwa. Ndabigukengurukiye, izina ryawe niryubahwe kandi rihimbazwe. Ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu abahezagire cyane. Uwo mwari kumwe nitwa Abel Mbonimpa. Nimero za telefone nizi zikurikira: igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 ubusa ubusa indwi indwi. Yesu Kristo abahezagire cyane. Amen.